Umunsi wankorera iryinyo. Yaguhanuye gute? Yambwiye ko hari irindi ryinyo ntegeza gukura cyangwa guhomesha. Niryo rindi rero riko rirangiye. Bon, kurya ibintu bisosa cyane nka je narakunda kurya amajojo, imbombo, ibintu nyene kubera ari ahantu ugire imbombo ukayekenya, kurya kuntu yekenya wumva umengo nibisanzwe, ariko bironona amenyo akabora ibintu nyene nk'ivyo. Ni kampanye Kira nawe mu kanwa heza amagara meza. Mbega waruzi yuko kutitwararika isuku ryo mu kanwa bishobora kugutera ububabare, akamoto kabi mu kanwa ndetse n'izindi ndwara? BuDental Mission ifatikanye na PAM Channel TV irabahamagariye muri kampanye Kira nawe, aho tuzogenda hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye gufasha bantabonikora barenga 500, aho tuzoshobora kubavura, kubaronsa ubumenyi kubijanye n'umugara wo mu kanwa, kubahereza amabrosada, amakorogati mu ntumbero yo kubandanya bikinga inzo ngwara zo mu kanwa. Uyu munsi twashimye kuyaga n'abene gihugu kugira ngo tuyage kuri ubwo bugwayi bwo mu kanwa. Mbega bwoba buhari? Nimba buhari ni gute umuntu yobwikingira? Gumana natwe ni kuri PAM Channel TV, kampanye Kira nawe mu kanwa heza amagara meza. Ube ku munsi bibrosa kangahe? Je ku munsi bibrosa 3. Boje ni brosa komeje gufungura pomema mu gatondo, sasa meje gufungura no meje gufungura. Je bibrosa 2 ku munsi. Je ni brosa rimwe pe 2 ku munsi. Kweki bibrosa 3? Ni brosa 3 kubera je ndi umunyeshure ngiye ku ishuri ndi brosa, ntashimeje gufungura ndi brosa, no mu ijoro ngira ndyame ndi brosa. Kubera bivana n'umwanya bandose. Korogati razimvye. Ni borosa mu gatondo. None uwiboshije kenshi korogati ikihera ni ngombwa? Ikihera ni ngombwa kandi zimvye. Aje ni brosa 2 ku munsi kubera ko mu gatondo na mate iyo mpejeje gufungura kugira ngo ivyo nafunguye ntibigume mu menyo, kuko iyo ntwenze nabigumije mu menyo uca usanga utwenze bica biboneka kutibroseje, kandi imicafu nayo igumye mu menyo uca usanga rimwe na rimwe havuyemo ingwara. Aho ubaye ubu maze kumva ingwara yo mu kanwa canke ubwawe byageze gushika gwara ingwara yo mu kanwa ya iryinyo? Ego ndayigwaye ingwara yo mu kanwa. Urigwaye nawe? Aha, okay. Byavuye kuki? Bon, shishobora kuvuga ngo byavuye kuri iki sinzi, ariko je natanguye ingwara iryinyo bivanye n'ibintu sinzi, ngira ni ibintu narya nafungura. Ego ndarigwara riratoboka, nkagoma mbona rivunguka buke buke. Je rero na consulta umuganga kenshi, ariko sinamuconsulta mu bijanye n'amajigo amenyo yanje. Amajigo narayihoza. Kwa hari iryinyo mfise rirambutse amahoro cyane. Nogwe iryinyo cyane ni ryambere ariko ubu umvugore ni rya kabiri. Wibaze ko kuragora ubwo bwaye bw'iryinyo? Bon, abantu bavuga ataryinyo katamenje nakunda kugwara. Sinzi igituma yaje mugana nakunda kurya ibintu bisosa. Ariko sanze ndi n'umuyipo. Urumva nka marengi nk'ibintu bisosa, imbombo, ibisuguti, ibiki. Sanga biheze mu menyo. Cyo bitangwa kundya nkaca ni brosa. Cyane. Hajya kugwara amenyo si zo mu kanwa nye. Ego. Agwara amenyo kenshi mbese. Je ku bwanje nta ryinyo ndagwara, gusa ndamaze kumva abantu benshi bagwara amenyo. Hariho bamwe agwara bigashika gatoboka, abandi nabo akavungagurika buke buke, abandi nabo ugasanga rimwe na rimwe baranuka mu kanwa nk'iyaje kuvugira ko gacu usanga aranuka mu kanwa. Ego ahubwo je ndabwiherako. Oya. Ndafise jewe iryinyo ryaravungutse, mbese rimwe hari namenya yaravungutse. Ndumva imisonga, hari umusonga uza undi mwanya umusonga ca uturura. Kubona n'umuganga ryari wamenyo? Aya je ntanarimwe pe. Ntanarimwe. Urarigwara ukarigumana uko nyene iryo ryinyo? Nkagiye kuza nyene bisanzwe. Nibwo kubonanaga n'umuganga? Haraheze igihe mbwaho. Nimba ucibuka yaguhanuye gute uvuye kugikuza? Je nagiye kuje kwa ba bantu ba ruguru nyene basaba. Je rero na consulta umuganga kenshi, ariko sinamuconsulta mu bijanye n'amajigo amenyo yanje. Amajigo narayihoza kubera ataburyo. Umunsi wankorera iryinyo. Yaguhanuye gute? Yambwiye ko hari irindi ryinyo ntegeza gukura cyangwa guhomesha. Niryo rindi rero riko rirangiye.
Igikore cyo kora kuryuma. Kuko nutakaje kugikuza. Sisi ubwoba. Iki kandi wagiye ijambere. Ijambere ari mu cibito kandi mu cibito ca Rugombo. None wibaze ko ndatinya askako. Bashaka umuganga we yankwijambere ko aryo nkora n'ijya kabiri. Nuko ikabuzi kugira ngo usubire aho wagikurije ku bwa mbere. Mwanya. Uya uronde kuko amagara urabizi mu kanwa abizi. Kandi urana baravuga ukuntu ngo muginyo nguri kuwe hari igihe vyimba umusaya. Mugabo effort bakwa gukinga kugira ngo umererwe neza ntugwara izindi ngwara zo mu kanwa. Nagira no kuri brosa naho nyene biratuma uburya bubabare buhera. Iyo misi yose umaze ufise ubwo bubabare bw'iginyo canke ntugenda naryo ginyo. Eske nta bibazo wibaza ko byo bari gutera ejo mu gihe utagiye kubonana n'umuganga? Bo birahari. Ego. Birahari cyane kubera urana iginyo sometimes umutsi uragira uravyimba. Nkavyimba nkanganuka. Gusa rero kubera nyene gutinya je ndatinya ibishinge. Nkatinya kugenda kwiteza ibishinge mu kanwa ikintu kimwe. Rero cyamvuga inzo bibamo. Nkacashirako amagrase, nkashirako biragahera buke buke. Unyemereye kinone kuko uryo ginyo vraiment nuvume ngo woganuka muganga. Bon. Va ngaha wemereye ikintu kibe ngaha ariko abakurikirana. Urumva umuvyeyi wanje ko ari muganga jewe ko ataba hafi wanje nambwiye ikibazo mfise acambwira ikibazo mfise kirakomeye arambaza urwaye gute ndamwereka acambwira ngo nzogende kwa muganga nivuze barikure malgré yuko aha hose ryatobotse ku buryo atana hamwe ryofata arambwira genda urikuze kuko mu minsi iri imbere rizokumerera nabi gusumvya uko uvyibaza rero vyiza norikura hama nkasigarana. Urabinyemereye? Tuzosa kugenda kurigendana? Ni kiye kintu wibaza yuko coba kiva ku bugwaye bwo mu kanwa? Kutibrosa neza. Sanga ari umuntu ashaka kumba nko kugira nko kumara nk'umusosa atibroshije byo. Yafunguye. Kumyama bijya byo kunyene dufungura nibyo bituma namenya tuje cyane mu kanwa turwara. Ko biba bisaba uburose yo gufungura. Kugira mu kanwa hameze neza. Niko navuga. Bon kurya ibintu bisosa cyane nkaje narakunda kurya amajojo imbombo ibintu nyene kubera ari hano ugire imbombo ukayekenya kurya kuntu yekenya wumva umengo nibisanzwe ariko bironona amenyo akabora ibintu nyene nk'ivyo rero igiwanje ryarabora ngaha anyemo kubera ariho mekenye haragiho mekenye uruhande rumwe meme ngo uruhande rumwe ruragwara kugera naho hari ibintu ntorira mu majigo ndira ngaha imbere. Sinzi impamvu. Ni gute rero umuntu yo kwirinda izo ngwara? Kwirinda ingwara zo mu kanwa nibaza ko nko mu gihe ari nka jewe numvise ko inatangwa nko kuvungagurika amenyo canke iryinyo ryatobotse icambere nora bico byavuye ko hamaze kukimenya nkaca ndabico nimba noja kwa muganga nkasaba impanuro kugira ngo nkurikize impanuro muganga mpaye mu gihe maze kuzikurikiza nkabona ari izo nkaca ngendera ku mpanuro muganga bampaye. Kwamya baramubwira ko yatangura kwibrosa kuko adashaka ko agwara ingwara mu kanwa nimbi cyane. Uramutse unayigwaye hari igihe usanga uri kutangura kuva amaraso mu kanwa abantu uri kuravugisha n'umuntu akumva ari atari aleze no kuvugana na wewe kora bon odeur uri kurasohora barimbi ndiko namubwira atangura kwibrosa akidikara ataramererwa nabi. Kagirira isuku mu kanwa nico nibaza coba gikuru. Niyo ntererano nkuru umuntu yogira nayo ubundi bwo hariho nuwo nabareka gukora isuku ryo mu kanwa kandi batabuze uburyo bwo kugura korogate. Siza ahubwo umuntu yogira ko abahanura bakitwara isuku ryo mu kanwa nyene bakiborosa kenshi gashoboka cyane cyaho. Nibihereye ibintu biva kutagira isuku mu kanwa. Biva kutagira isuku mu kanwa. Arasha afise bonebe. Nabwo kwibrosa. Bafise nabwo kwibrosa gusa mu musitemu ati mukasamuka abahejeje. Adashaka kumvira ko mu menyo hagati mu menyo hari ubucafu akeneye gukurayo. Kujigo ukarya amazi naho uyugumura ntakura ubucafu bwose. Niko namubwiye niko navuga. Kandi kubera si kuvuga ngo bareka kwakora benshi ngo bobura korogate oya ni kunegerija kandi umuntu aza kumenya yuko mu kanwa hababazanye niyo ugwaye ingwara mu kanwa iyo ugwaye mu kanwa kandi bikuvuye. Uyu munsi turi muri kampanye kira nawe ni igiki wobwira uyu munsi umuntu akarabona kampanye kira nawe ibintu sikunda bitabo nibiki wowe nka wewe wagwaye iginyo ni igiki womubwira?
je premièrement ndavye ingene iryinyo ribabaza cyane gose novuga yuko umuntu imagine nk'umuntu nje ndibrosa iryinyo rikanje imagine umuntu atibrosa na ingene rimugendera ibiki je nogira gute no mva ibiso uko umuntu aterera kugira undi umuntu atibrosa yibrose nje ubwanje ndibrosa muga riranje harakana uwundi atibrosa udera bari karasohora ibiki byose. Ikintu nombwira nuko yogerageza gufasha abari kure apa y'Ibujumbura twebwe turi Bujumbura twageza kwibrosa ariko twagira iyo ngwara ibazirira abantu bari hari ya ruguru mu ntara ziri kure bataronka brosada bataronka colgate kugira bashobore kwibrosa basigimwe ku munsi futi brosa gatatu ariko abatibrosa na rimwe biyumva gute iryinyo ribabaza kuko iryinyo rishobora kubuza gukora ibintu byinshi cyane ko je n'ama interrogation narayarata bikanga ko niga rero ibaze bari yanye ba ruguru bavyuka bagenda batibrosa ibintu nk'ivyo rero cyo nosaba nuko mwogerageza abantu bashoboye gufasha bahagerageza bagatanga bahagenda kwigisha abantu ba ruguru isuku ryo mu kanwa bakabereka ama colgate bakabereka ama brosada ukuntu bigenda ko mu kanwa atari ahantu uvyuka ugenda ari ahantu hakenewe isuku nka kurya ko ku mubiri. Ndahamagariye umuntu wese muri kampanye kira nawe ko yofasha umuntu atishoboye adashobora kuronka brosada kugira ngo afashe ubuzima bw'abandi batishoboye. Ego mwamukoze cyane kuko henshi mu ntara za ruguru cyane mu makaritiye amwami hari nk'abaryo bagenda mu mabarabara usanga benshi batibrosa basho usanga rero iyo ngwara yamenye baranayigendana mbere benshi muri bo ugasanga niyo hageze ko bivuza bagenda ku muntu nkawe akari bakurira ntaheze ngo bahe n'impanuro. Ndahamagarira ngo dushike kino gikorwa kugira bene wacu n'abasaza bacu baronke colgate yo kwiborosa banavugwe ingwara mu kanwa irababaza kugira nabo nyine baronka meza. Barundi mwese aho muherereye murahamagariwe gushikira kino gikorwa ca kampanye kira nawe. Ushobora gutanga brosada imwe ukabukirije umuntu umwe, ushobora gutanga colgate ukabukirije abantu batanu, ushobora gutanga igikombe kigafasha umuntu kugira isuku. Ndahamagara ama pharmacie, ndahamagara ama banque, ndahamagara ama entreprise, ndahamagara cyane n'abajeune duhagurukire kino gikorwa nico wacu twese mu kanwa heza amagara meza.